Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusanzwe kwemera muri Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 27 kuva ku karongo ka 13 kugeza ku ka 26. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo inkuruma y'ikiyaga. Bagiye bumva akayaga kavuye mu bumanuko bati ico dukora nitugikore. Bavaho rero bagenda hafi ya Kereti. Bamaze akanya haduka umuyaga nyamukuru witwa Elokironi uvuye mu izinga urabahwikira. Ubwato buratwagwa, ntitwashobora guhangana n'uyo muyaga, turareka turatwagwa. Duciye munsi y'izinga ritoyi ryitwa Kauda, turashobora kwigarurira ubwato bitugoye cyane. Bamaze kuburaramura barigwanako baraboha ubwato n'ibibugumya. Hanyuma batinye gutwagwa muri Siriti, bamanura ikibuhagarika batwagwa gutyo. Tumaze gukubitwa cyane n'umuyaga, bahengera bukeye baja mu byo guta imizigo mu kiyaga. Umunsi ugira gatatu naho bataye ibyafashije ubwato kugenda neza. Iminsi myinshi yaraheze atacitwa izuba canke inyenyeri tubona. Inkuruma n'umuyaga nabyo bikagwanya bihuhuta kurusha. Turahava turihebura ko tutagishoboye gukira. Haciye iminsi myinshi ataco batamira, Paulo rero arahaguruka ababwira ati ntimubonaga bagenzi iyo munyumvira tukaguma i Kereti ko tuba twikinze aya makuba n'ubu buhombe. None rero ndababwiye ntimutinye kandi ntimwihebure, nta numwe muri mwebwe ahasiga umutwe, ubwato nibwo bwijana. Muri iri joro nyene umumarayika w'Imana nemera kandi nkorera yambonekeye ambwira ati Paulo, ntutinye, uzoshika imbere ya Sezare, kandi Imana yaguhaye kurokora nabo bose mugendanye. Subiza umutima mu nda rero bagenzi, ndizigiye Imana ko iryo nabwiwe rizoba, hinge tuje kujabukira kwizinga. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa twagihereye ku ntango kandi kigira gihere, hasigaye igice kimwe. Rero hasasa turi ku nkuru ya Paulo, uko Paulo byagiye bimugendekera mu nzira. Ndibaza mu ndwi yahera twari twazirikanye kuva ku karongo ka mbere, twari twagejeje ku ka 12, ariko harimo amaodi abiri. Twarabonye ingene Paulo yari yapakiwe n'izindi mfungwa bariko baramujana i Roma, n'ukuntu mu nzira byabagoye, n'ukuntu Paulo yagerageje kumvisha abasoza canke kumvisa umukuru w'abasirikari 100 yuko ikivuko bariko bitaza kugenda neza. Mugabo
ntibamwizere. Umushoferi w'ubwato akizera cyane nyene ubwato, mbese Pawulo ntibamwizera, ariko turumva ko nyuma batebye bakamwizera. Reka tuzirikane twumve inkuruma y'ikiyaga 13 bavuga ngo bagiye bumva akayaga kavuye mu bumanuko, bati icyo dukora nitugikore. Bavaho rero bagenda hafi ya Kereti. Bagiye bumva ngo akayaga kavuye mu bumanuko, ubwo bari bamaze gufata ubwato bariko baragenda. 14 bamaze akanya haduka umuyaga nyamukuru witwa Alakiloni uvuye mu izinga urabahwikira. Ubwa mbere bagihaguruka bumva akayaga keza, bumva umenga nta ngorane, ariko ngo nyuma bagihaguruka bamaze akanya bagiye bumva umuyaga bise n'izina ngo Elakiloni. Ubwo wari umuyaga munini ngo urabahwikira. 15 ubwato buratwagwa, ntitwashobora guhangana n'uyo muyaga, turareka turatwagwa. Wa muyaga wabaye mwinshi, umuyaga urabahwikira, ubwato burazungazunga, batagishoboye gukontorora ubwato barareka ubwato umuyaga ubutwara iyo ushaka, bukaja iyo bushaka. Umushoza w'ubwato ntiyaragishoboye kubukontorora, umuyaga wabujana iyo ushaka. Ngo barareka rero barazungagira, bemera iyo ubwato bugiye bakajiyo. 16 duciye munsi y'izinga ritoyi ryitwa Kawuda, turashobora kwigarurira ubwato bitugoye cyane. Ngo baciye munsi y'izinga ritonya ryitwa Kawuda, niho bashoboye kugerageza kwigarurira ubwato, ariko ngo bibagoye. Nka Kawuda, nk'aya mazinga Kawuda, bajya abantu bakunda kuraba ibintu by'ibihugu, amamapu, ushobora guca ubona aho bagiye baraca hose amazina. Aya mazina muri Bibiliya, ari muri Bibiliya no ku mamapu y'isi ariko. 17 bamaze kubabura, bamaze kubulalamura, barigwanako baraboha ubwato n'ibibugumya. Bamaze kwigwanako ngo barabosha ubwato n'ibigumya ubwato. Hanyuma batinye gutwagwa muri Sirite, bamanura ikibuhagarika, batwagwa gutyo. Mbese ubwato bwashaka nko kuja mu ntara canke ahantu hitwa Sirite. Bagerageza kumanura icyohagarika ubwato kugira ntibabandanye bagenda kumbure iyo batari bazi canke iyo badashaka kuja. 18 havuga ngo tumaze gukubitwa cyane n'umuyaga, bahengera, bukeye baja mu byo guta imizigo mu kiyaga. Urumva barahuye n'ingorane, barakubitika. Ibaze mu kiyaga abantu b'Imana, imbeho mbese bwabateraniye ko umuyaga, inkuruma y'ikiyaga. Urumva ko ntibari borohewe. Rero mu byo byose babibayemo babona ari ingorane zikomeye bari barimo. Turabandanya. Ariko babonye ko byari bikomeye, baca batangura kwiyumvira mu mutwe icyo bokora. Baca batangura guta imizigo mu kiyaga, bafata impuzu bari bafise, ibyo kurya bari batekeye,
batangura kuza barabita mu kiyaga kugira ubwato buremuruke, kuko bumva ko bwikoreye ibintu byinshi buremerewe, kuko ubwato hariho ibiro bugomba kwikorera butarenza, nkuko n'indege zifise ibiro zagenewe zigomba kuba zipakiye. Niyo mpamvu iyo abantu bariko barasafira usanga buri umuntu bamuha ibiro 40 indege ishobora kuza kwikorera, kugira n'ibyo biro bya kuri naka barazi indege iza kujamwa abantu 500 ubwo baraza kuba bapima ibiribi. Abantu nibazana imizigo barazana imizigo ingana uko. Rero niyo mpamvu umuntu bamuha ibiro agomba gutwara. Ugiye ku ndege nyene iyo wabirengeje urabikura kukabita. 19 aravuga ngo umunsi ugira gatatu naho bataye ibyofashije ubwato kugenda neza. Umunsi ugira gatatu ubwa mbere bafashe ibintu imizigo yabo barataye mu kiyaga. Umunsi ugira gatatu babona n'ubundi ntibyorohewe, bafata ibintu byofashije ubwato kugenda neza nabyo barabita. Babona ati nibi bintu tubite kumbure ubwato buremuruke. Imana idutabare cyane ngo burya haraho bigera abantu iyo bari mu bwato babona ni benshi cyane buri mu ibiro byinshi n'abantu ngo bakaza babakuramo babata mu ruzi. Imana idutabare cyane. 20 havuga ngo iminsi myinshi yaraheze atacitwa izuba canke inyenyeri tubona, inkuruma n'umuyaga nabyo bikagwanya bihuhuta kurusha. Turahava turihebura ko tutagishoboye gukira. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ibaze bana b'Imana iminsi myinshi ngo yaraheze batabona izuba, batabona inyenyeri, ntibamenya ko ari ku murango, ntibamenya ko ari mu ijoro, ntibabona inyenyeri, ntibabona ukwezi, ntibabona izuba, ngo baragera aho bihebura ko badashobora kongera kurokoka, batakirokotse bazopfira muri icyo kiyaga. Imizigo, ibyo kurya bari bafise, impuzu bari bafise barataye mu kiyaga, n'ibintu byofashije ubwato kugenda neza nabyo barataye mu kiyaga. Murumva rero ko ntibyari byoroshe. Aho turiko turibukanya ko Pawulo bariko baramujana kumupfungira i Roma, bariko baramujana i Roma. Ubwo harimo n'izindi mfungwa n'abandi bantu bari basafiriye. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. 21 havuga ngo haciye iminsi myinshi ataco batamira, Pawulo rero arahaguruka ababwira ati ntimubonaga bagenzi iyo munyumvira tukaguma ikereti ko tuba twikinze aya makuba n'ubu buhombe. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Twibukanye murazi Pawulo yari yababwiye ati nyamara urugendo tugiye kugendamwo sigwiza byo byiza tubanje tukarindira tukaguma ngaho ikereti, mugabo bamutera ibyatsi bakizera ubutwara ubwato, bakizera na nyine ubwato. Pawulo rero atangwe kuri basubiza ko ti iyo munyumvira tukigumira ikereti izi ngorane turimo ntituba turiko turahura nazo. Ariko kubganje ibyo byagomba kubaho kugira Imana ibemeje ko Pawulo ari umuntu wayo. 22 none rero ndababwiye ntimutinye kandi ntimwihebure, nta numwe muri mwebwe ahasiga umutwe, ubwato nibwo bwijana. Haleluya, amen. Aranabaremesheje ntimutinye, muri mwebwe muri twese turi muri ubu bwato, kandi bari benshi bararenga 300.
ati muri twese nta numwe aza kugira nta uza gupfa mugabo ubwato ntibuza kurokoka mu bwato nibwo buza kwasigara. Pawulo nk'umuntu yari yarabonekewe na Yezu naho hose yari karatotezwa hamaye ahogwa Yezu, Pawulo Yezu yaramuganiriza akamuhishurira byose ingene biriko biragenda. Ibiri gatatu avuga ngo muri iri joro nyene umumarayika w'Imana nemera kandi nkorera yambonekeye ambwira ati, Pawulo arababwira ati mwiri joro nyene umumarayika w'Imana, Imana nemera, Imana nkorera, umumarayika w'Imana yambonekeye arambwira ati, reka twumve rero icyo yabwiye Pawulo. Pawulo, ntutinye uzoshika imbere ya Sezari, kandi Imana yaguhaye kurokora nabo bose mugendanye. Haleluya, amen. Bana b'Imana murumva rero Imana yarahumurije Pawulo cyane. Imana, umumarayika w'Imana yarabwiye Pawulo ati, Pawulo ntutinye, ntugire ubwoba, ati ibintu nubwo bimeze nabi uraza kurokoka, uzogera imbere ya Sezari kwiburanira, uzogera mu rukiko ugende kwiburanira. Ati kandi nabo bose muri kumwe nta numwe aza gupfa, bose baraza kurokoka kubera wewe. Bana b'Imana rero niyo mpamvu nkunda kuvuga, iyo ugendana n'umuntu asenga, iyo ugendana n'umuntu yubaha Imana mukaba abagenzi, hariho ibintu agutabara wewe utazi. Mpora nama ndabitanga kwa karorero, hariho niwagira amahirwe uzogendane n'umuntu akunda Imana kandi asenga, uzi ko asenga, uzi ko yubaha Imana, uzomukundire n'icyo, kuko hariho ibintu agutegurira wowe utabuzi. Nje nama ndabyibonera ko, kuko ndazi ko hariho ababyeyi cyane cyane nko ngaha muri Australia, hariho umubyeyi nzi ko yari umuntu yubaha Imana, turi abagenzi n'abantu bakanteranya kuri we, akabihorera gusa icyo nzi ambonye kwikosa uwo mubyeyi yararimbwira akampanura, akambwira ati ushaka unyanke cyangwa unkunde ndabikubwira, akabimbwira bikanjigitura. Mugabo ubu ndashima Imana nkavuga ati, Imana warakoze kuba wari wamaye kumenyana n'urya mugenzi akuzi akubaha. Niyo mpamvu nanje umuntu turi ko turaganira canke umuntu w'umugenzi ndamubonye kwikosa ntatinya kumubwira, agasigara aramvuga, jewe nigiriye canke akazonyidogera. N'ubu ndazi hariho abanyanka kubera ukuri mba nababwije, sipora kubera nuku nkavyumva bavuga ati jewe nta ngorane, anyanke ankunde kizima, nzi ko mba namubwiye ukuri, ni yabandanye ibyo namubwiye namuhanuye ntabyumve, Imana izomwibariza. Mugabo kubona mugenzi wawe ari mu mafuta ukamushigikira, ntumubwize ukuri ati nyamara iyi ngeso yireke, nawe wenyine imbere y'Imana izobikubaza. Yoba byiza rero ko tugira abagenzi tuzi neza ko ari abantu bari mu Imana, bubaha Imana. Iyo ugendanye n'umugenzi mubi, ibyo agiriyemo n'ibyo ugiramwo mukagira mu kigare kimwe, mwanapfa mukazosanga mwese mugiye gihonomo. Byiza rero aba bagendanye na Pawulo, ubu bwati iyo Pawulo ataza kuba burimwo, aba bantu bose bari kuruhama, bari gupfa, hari gusigara bake. Ariko kubera Imana, Pawulo ni Imana iranamubonekera, irabwira umumarayika agenda ubwire Pawulo ko nabo bari kumwe bazorokoka kubera wewe Pawulo. Twige rero gukundana n'abantu bakunda Imana basenga, gutyo batubera ikiraro. Haleluya, amen. Turabandanya
31 haravuga ngo Pawulo abwira umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 urantungangira nagiye atariho. Pawulo ntutinye, uzoshika imbere ya Sezare, kandi Imana yaguhaye kurokora n'abo bose mugendanye. 2:5 haravuga ngo subiza umutima mu nda rero bagenzi. Uwo ni Pawulo ariko arabwira abagenzi be ngo subiza umutima mu nda rero bagenzi, ndizigiye Imana ko iryo nabwiwe rizoba. Hinge tuje kujabukira kwizinga. Pawulo arabwira abo bari kumwe ati musubize umutima mu nda bagenzi, iryo umumarayika w'Imana yambariye niko rigomba kugenda. Pawulo yari yizeye neza ibyo umumarayika, noneho yari yarabonye ijisho murindi Yezu Kristo, yari ifise ibanga ryiwe na Yezu. Rero yarabahumurije ibi byose byabaye kugira Imana yereke yaba mukuru w'ubwato, yaba ingenzi zari mu bwato, yaba umukuru w'umugwi w'abasirikari 100 yarashoreye Pawulo n'izindi mbohe, kwari kugira bemere ko Pawulo ibyo abigisha ari ukuri. Kuko sinkekeranya ko Pawulo muri ubwo bwato yagenda aravuga ubutumwa bwiza, akabaremesha akababwira ati nyamara Imana ni nziza. Haba burya mu bantu benshi haba hariho abaryoherwa no kumwumviriza, abaryoherwa no kuvuga ubutumwa bwiza, kumva ubutumwa bwiza, n'abandi benshi baba bumva umenga ni nk'umusazi. Niko n'ubu bitumereye. Nubwo nk'ubu ndiko ndavuga ubu butumwa nk'uku, hariho abanyumva nk'umusazi, hariho abanyumva bake bumva ko mba ndiko ndavuga ukuri, bavuga bati uyu ni umuntu w'Imana by'ukuri, ijambo ry'Imana avuga riratomoye, ni Imana yarimuhaye ibintu nk'ibyo. Rero ni byiza ko twumviriza ijambo ry'Imana, twumviriza ab'Imana iba yatumye kuduha ubutumwa bwiza. Niho rero aho twamaririye havuga ngo hinge tuje kujabukira kwizinga. Pawulo nyene ababwira ati tugende tuje kujabukira kwizinga, kuko yari yamaze kubona ko bageze ahantu boza kujabukira, abumvisa ibyo bokora. Mukama Imana bahezagire cyane, ariko turacyabandanya. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.